Ladies and gentlemen, mwaramutse abo bukeye abo bwije niriwe karibu tuyage kuri sije iri sensible sije y'igiturire. Mperutse kumva umutegetsi avuga yuko arajwe ishinga n'abantu batanga ibiturire kugira baronke ivyo badafise ko uburenganzira. Iyo iza kuba sije y'uno munsi. Igiturire je ndakigereranya n'ikara rikorokeye mu gashambara, iyo utavyumvise kare ngo urikureyo agashambara gahejeje gusha ni ucusha, kandi nubwo urikuyeyo hagize akamanyu na gatoyi gasigarayo ugumusha. Ndakigereranya kandi n'ihwa rikuzibuye ntuco urikurayo canke ukarikurayo rikamanyuka, uravye nabo kuguru baraguca. Kuri topic y'uno munsi rero ni umwihwezo nagize ufatiye ku bantu bose batanga n'abarya ibiturire, ariko tuvuge ababitanga, ababirya tubihoze gato. Uravye abantu bose batanga ibiturire ufashe 100%, uza gusanga abo uwo mutegetsi yavuze batanga ibiturire kugira baronke ivyo badafise ku burenganzira bangana na 20%. Uti abandi 80% ni bande? Ugiye kuraba abantu batanga ibiturire kugira baronke ivyo badafise ku burenganzira nibo bakeyi mu batanga ibiturire. Abantu benshi batanga ibiturire, abarundi nka bose batanga ibiturire, kandi nawe uriko uranyumviriza urashobora kuba umaze gutanga ibiturire. Mbega wagitanze urondera ivyo udafise ku burenganzira canke wagitanze urondera ivyo ufise ku burenganzira? Ikibazo kiraho nyene, ni naco nshaka twibaze. Tugerageze kwanaliza iryo jambo ry'uwo mwubahwa. Kubwanje ngerageje kwiyumvira umwihwezo nagize, abo batanga ibiturire kugira baronke ivyo badafise ko uburenganzira bangana na 20%, baza gutuma abandi bantu 80% babatanzi b'ibiturire babitanga kugira bagure ivyo bari basanzwe bafise ko uburenganzira. Murumva aka kantu, munyumvirize neza. Abatanga ibiturire bose hamwe twabahaye amanota 100%. 20 muri bo babitanga bagura ivyo badafise ko uburenganzira. 80 muri bo babitanga bagura ivyo bafise ko uburenganzira. Ariko kugira habe 80 batanga ibiturire kugira bagure ivyo bafise ku burenganzira, ni kubera babandi 20%. Tugarutse kuco bita loi de Pareto canke principe de Pareto. Ganda bivuge mu gifaransa mu nkundire kubera ikirundi kimeze nk'ikitikwije. Loi de Pareto ivuga yuko 20% des causes produisent 80% des résultats. Ukuvuga iki? Abantu 20% batanga ibiturire ni bamwe biyita ibifi binini mu Congereza babita les whales. Abo bantu nta kintu na kimwe kibagoye, abo bantu barahiriwe, abo bantu baratunze, abo bantu n'abatunzi. Nato barabategetsi basa, abo bantu bafise amahera menshi mu batanga ibiturire. Abo bantu ndabashira muri ya migwi y'abantu batanga amakori menshi, usanga aribo babeshejeho igihugu mu vy'amakori, usanga aribo baronka amasoko menshi canke manini ya leta. Kugira rero beshape ivyo vyose baca bagomba gutanga igiturire baronke ivyo batari bafise ko uburenganzira.
bishitse bikanyura muri iyo nzira igiturire kikakigwa, baca baronka bimwe batari bafise ko uburenganzira, haca haba iki wibaza? Amakora aca agabanuka mu kigega ca leta, amadovize yari kuba muri BRB aca aba ku muntu, amadevize yari kuba muri banke commerciale aca aba mu mufuko w'umuntu, ugasanga banke commerciale wishiriye amadevize irayagura muga ntifise ayidandaza. Kubera iki? Mu bisanzwe ntibibaho n'igihushane kigoye no gutahura. Ntibibaho ko banke commerciale ugenda guhigamwo amadovize ntuyaronke. Ni kubera aba bantu 20%. Abo bantu 20% barakomeye, nibo bashobora gutuma marché ibuja dans le sens ou dans l'autre. Nibo abantu usanga bafise imitahe minini mu gihugu, bashobora gutuma amahera zimba canke azimbuka, bashobora gutuma ibintu ku isoko bibura canke biboneka, bashobora gutuma ibiciro biduga canke bikoroka. Ivyo biruko no ku marché financier internationaux. Abo bita ba whales, ibifi binini, les zinzes dans le jargon financier, ce sont les maisons d'assurance, ce sont les grands commerçants, ce sont les grandes banques, ce sont les grandes marques. Abo bantu no mu bihugu bariho, mu bihugu bito nk'u Burundi bariho. Hariho abantu usanga mu vy'amafaranga bavuga rikijana, hariho abantu usanga aribo bafise amahera menshi, avuze ati aya yiwanje ndaya bloke igihengeri gica kiboneka. Mugabo uri umuntu mutoyi ufise miliyoni 20, ufise miliyoni 5 canke miliyoni 1, naho woyaturira, urabona Emily yaturiye, nta kintu kinini kiza kugaragara muri circuit de circulation monétaire, nta kintu kinini kiza kugaragara. Abo bantu rero nibo nagomba ngarukeko. Bene uwo muntu atari shikori, ikigega ca leta gica gisigara cera, umukozi wa leta aca ahembwa amahera makeyi. Ngomba utahure mekanisme ziba mu bihugu bikenye canke mu bihugu atavyo gukorera ku mugaragaro birimwo les pays, ibintu vya transparence mu vy'inzego, transparence monétaire bidakwiye kubera imvo izi canke ziriya. Abo bantu rero usanga bakorera dans l'informel. Umuntu mutoyi akoreye muri informel nta kinini bihindura. Mugo umuntu munini akoreye muri informel haca haba izo ngorane zose nariko ndavuga. Uca usanga ikigega ca leta kirera, umukozi wa leta arashobora kubura yahembwa canke agahembwa make. Leta abayiserukira akagomba kuduza umushahara w'umukozi bikanka kubera babona atama source de revenu hari. Leta ntizoronka ayo ibahemba. Leta vy'ukuri abayiserukira barashaka guhemba abakozi neza, mugabo bikanka kubera ahava amafaranga ari hake. Bica bitanga iki? Umukozi wa leta ahembwa nabi ni ingorane ku gihugu. Umukozi wa leta afashwe nabi ni ingorane ku gihugu. Umukozi wa leta adafungurira umuryango ni ingorane ku gihugu. Umukozi wa leta adashobora kwishura inzu ni ingorane ku gihugu. Umukozi wa leta adashobora kwigisha umwana hashaka ni ingorane ku gihugu. Ingorane bica bivyara umukozi wa leta aca atangura kugurisha service zari zisanzwe zitangwa ku buntu, aca zigurisha amahera. Ni hamwe za wumva ngo urazoza kuwa gatanu. Ivyo vyahora biriho mu myaka ya kera, mu myaka ishize. Ugiye kuraba directeur kw'ishure yakubwira uzoze vendredi. Ivyo vyasigura ko uzuzanye swati 5,000 canke 50,000. Ubure bikorwa ukundi. Umunyagihugu
yari asanzwe ahemba uwo mukozi wa leta abicishije muri ka gakori gatoya atanga, aca amuhemba kabiri, serivisi aca ayigura kabiri. Mu bisanzwe na ja public yari sanse gutanga serivisi kuri gusa kubera abanyagihugu baramuhemba. Mugabo ugiye kunywesha igitoro ucurinda gusororera umupolisi, ugiye kwa musitanteri gusaba extrait de naissance aca kugira ngo ivyuma vyapfuye kugira wibwirize, ugiye ahandi kurondera ikindi kintu, ugiye kurondera passeport, ugiye kurondera permis de conduire, ugiye muri kurondera titre foncier, ucurinda kubigura. Kubera iki? Umukozi wa leta ahembwa nabi. Guhembwa nabi sivyo bitumye vyonyene haba igiturire, sivyo bituma vyonyene igiturire kibaho, umuntu ahure neza. Aho navuze kuri vole imwe, guhembwa nabi ni kimwe mu bituma igiturire cimonogoza. N'izindi ngaruka mbi nyinshi bishobora kuvyara. Abantu baratubuzi nk'uko biriko biraba uno munsi, bamwe kumva ngo bagiye gupfira Dubai, ngo abandi bari gupfira mu bihugu vy'Abarabu, abandi bari mu mabarabara za hehe na za hehe. Kubera iki? Kubera 20% y'abantu batanze igiturire kugira baronke ivyo badafise ku burenganzira, 80% baca batanga igiturire kugira bagure ubugira kabiri service bari bafise ko uburenganzira. Ugiye kuraba rero iyo 20% ifise ingaruka mbi nyinshi ku gihugu. Aho mvuze gusa muri secteur y'igiturire gusa. Ugiye uraja uciye uja mu yandi ma secteur urasoberwa. Ugiye mu vy'ubuvuzi, ugiye mu vy'inyubakwa, ugiye mu vyo kwiyunguruza, hose abo bantu gumusanga bafise ingaruka bateza. Ko abo bantu nibo bakontrola isoko y'amafaranga mu gihugu, nibo batanga amakori manini kubera nibo badandaza banini, nibo babeshejeho leta kuko nibo bakora imigambi minini, nibo baronka amasoko manini mu gihugu. Sinzi kuntahura. Nta muntu je ndiko ndagiriza, nta numwe ndiko ndagiriza, ndiko mvuga muri rusange, sindiko navuga no mu Burundi. Gusa nafashe iryo jambo uwo mutegetsi yavuze narifashe nk'umutwe kugira twanarize ibintu biba mu bihugu cyane ibihugu bikenye. Uca usanga rero abo bantu 20% baza gutuma abantu bose 80% basigaye batanga igiturire kugira bagure ivyo bari bafise ku burenganzira. Uca usanga 80% y'abanyagihugu babayeho nabi kubera 20% y'aba bantu bagura ivyo badafise ko uburenganzira. Ciao.